kuvuga ibijanye n'ubugizi bwa nabi hariya mu ntara ya Rumonge. Umugabo umwe wo ku mutumba Murenge muri komine Burambi agwariye ku bitaro vy'intara ya Rumonge kuva kuri uyu wa mbere. Amakuru ava ngaho kuri uyu mutumba avuga ko yakubiswe n'abapolisi bo ku kirindiro ca Kiyagayaga muri iyo komine nyene. Abanyagihugu baho bakaba bidoga ko abo bapolisi bafise ingeso mbi yo kubahohotera, bagasaba ko bohindurwa canke bagakurwaho. Idonido na Beni Akserakana. Uwo mugabo yajanywe ku bitaro bikuru vya Rumonge n'abanyagihugu bo ku mutumba Murenge ari ikiruruma. Hari mwijoro ryo kuri uyu wa mbere. Eliya ivigiyo n'inyama gusa ntagishobora gutambuka. Biboneka ko yaborejwe igufa bikomeye kuko afise n'ibindi bikomere ku maguru. Abagirizwa ko kabi n'abapolisi bo ku kirindiro ca Kiyagayaga. Mu mpera z'indwi iheze yoba yashwanye n'uwo bubakanye. Amakuru ava aho kuri uwo mutumba wa Murenge avuga ko abapolisi baciye bahashika baramutwara, baramukubita basiga ari ndembe. Umuryango wiwe waciye umunyarukana ku ivuriro ritoya rya Muyange. Ariko ku munsi w'Imana ukuguru kwiwe mu gice cyo mwivi kwaraturitse, biba ngombwa ko yungururizwa ku bitaro bikuru vy'intara ya Rumonge nkuko amakuru ava kuri iryo vuriro abandanya bivuga. Mu muryango w'uwaborejwe igufa basaba ko uwabo yovugwa kandi uburyo bukarihwa n'abapolisi babikoze. Barasaba kandi ko bohanwa hakurikijwe amategeko nkuko bibandanya vyemezwa n'abanyagihugu baba muri ako gace. Ngo abo bapolisi bo mu Kiyagayaga baridogerwa n'abanyagihugu, babagiriza kubahohotera no gukora uko bishoboka kose kugira ngo babakuremwo amahera ku karenganyo katagira izina. Ku mutumba Murenge abanyagihugu bavuga ko bamaze kwitura abarongoye intwaro n'abarongoye igipolisi muri komine Burambi, ariko ko atana kimwe barabafasha kugira ngo babakure ko abo bapolisi basa n'abataye umurongo. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu, uruganda rwa Radio Inzamba rwakuye kuri telefone Melchior Hakizimana arongoye igipolisi muri komine ya Rumonge, ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Arakoze Beni Akserakana. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba gateka kawe, mukanya turayabandanya. Inzamba Innocent Girukwigomba yarayarekuwe mwijoro ryo kuri uyu wa mbere nkuko amakuru ava mu muhari w'agateka kazi na muntu iteka abivuga. Uyu yahoze ari Nyamiramabi muri zone Musaga, igipolisi nico camushikirije umuryango wiwe. Innocent Girukwigomba yari yanyurujwe mu gisagara hagati ca Bujumbura, inyuma yaho yari yagiye yitavye telefone y'umuntu umuryango wiwe utamenye. Abamunyuruje bari bambaye impuzu z'igipolisi nkuko ababibonye babivuze. Hari kuginekezo rya 8 z'uko kwezi, sivyo rya mbere yaranyurujwe. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2016 aho abantu batamenyekanye bamunyuruje, mu nyuma agapfungirwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Akaba yari yarekuwe mu kigongwe c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kane guheze. Tubandanye amakuru mu bijanye n'amabohero. Haribonekezo bwinshi bw'abapfungwa mu gashoka komisariya y'igipolisi y'intara ya Ngozi. Amakuru dukura ngaho Ingozi amenyesha ko ubwo bwinshi buva hanini ku bapfungwa bafise amadosiye mato mato, ariko bamara igihe kinini batarumvirizwa n'Inyamiramabi canke ngo barengutswe imbere y'umushikirizamanza. Idonido na George Nimenya. Nkuko makuru Radio Inzamba yashikirijwe na bamwe mu babanga Ingozi, abarenga 150 nibo bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi a Ingozi gushika mu mpera y'indwi iheze. Ayo makuru akavuga ko abaja kuraba babo basanze bugaranirwa mu cumba kitarenze metero 5, nta wicara. Iyo bakeneye kuryama naho bahana umwanya, bamwe bakaryama abandi bagaterama. Amakuru dufise akaba ari uko muri abo bafungwa hari habarenza n'ukwezi muri ako gasho batarigera barenguka imbere y'Inyamiramabi canke y'umushikiruzamanza. Umwe mu bafise umufungwa akaba avuga ko uwiwe amaze amezi 2 yarafashwe n'igipolisi, ariko atigeze amenyeshwa ico azira. Bwinshi bwo muri ako gasho burakamishwa n'abacungera ku gasho, aho abafungwa basabwa igiturire kiri hagati y'amafaranga 1000 n'ibihumbi 5 kugira ngo basohoke hanze kota akazuba. Ikindi giteye amakenga nuko ako gasho atana amazi meza gafise, ivyo bigatuma haduka n'ingwara zitandukanye. Ivyo biruko mu gihe igitabo mpanavyaha gitekanya ikiringo c'indwi zitarenga 2 umufungwa atarenza mu gasho k'Inyamiramabi. Imiryango ifise ababo muri ako gasho isaba bijejwe gutorera umuti ico kibazo. Twagerageje kurondera kuri telefone urongoye komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ngozi, Ndoriraho Bonfort, ariko ntitwashoboye kumuronka.
abanyororo nabo bo mu ibohero rya Rumonge bamaze iminsi 5 bafungura nabi nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Akate Burundi rigishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Ibifungurwa bikenye muri iryo bohero ngo nifu y'imyumbati, ibiharage, umunyu n'amavuta. Augustin Nimubona ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe Akate Burundi avuga ko batewe umutima uhagaze n'ivyo biriko birashikira abo banyororo. Akate isaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bw'abanyororo bwubahirizwe. Kurikira Augustin Nimubona. Bari basanzwe bafungurirwa indica ntekize y'ifu y'imyumbati, ibiharage, amavuta hamwe n'umunyu, ariko muri iyi minsi iheze iyo hatabuze ifu habura ibiharage, hari naho bibura byose. Icibagiwe cyo n'amavuta hamwe n'umunyu kuko abanyororo badaherutse kubironswa. Abanyororo bakaba bitakambira ko inzara igiye kubica. Muri Akate Burundi tukabona ko leta y'u Burundi iriko iradohoka ku gikorwa ijejwe cyo kugaburira abanyororo, kuko naho umuntu yo bapfunzwe agumana uburenganzira bwo kubaho no kuronswa ivyo afungura. Ikibabaje nuko tubona amabohero abandanya yuzuzwamwo abantu binjizwa buri munsi, mu gihe n'abasanzweyo leta itariko irabagaburira neza. Ikindi nuko n'abafise ababo bahora babagemurira batagishobora kubashikako, abatwara amabohero bakabankira bitwaje ikiza ca coronavirus. N'abagize baratuzana ntibahave ngo baduhe mu minwe abo bari batuzaniye ibidahumuriza, kuko kenshi bidashikira abari babizaniwe, aho bica binyuruzwa n'abanyororo bamwe bitwa ngo bajije umutekano basanzwe bari mu mugambo uri ku butegetsi. Kubera ivyo byose rero Akate Burundi irasaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko, ikamenya ko umunyororo afise uburenganzira bwo kuronswa ivyo afungura. Akate Burundi isaba leta y'u Burundi kandi gufata ingingo zo kurwanya ico kiza ca coronavirus mu mabohero, ariko itabujije uburenganzira bw'abanyororo bwo gushobora kugemurirwa n'uburenganzira bwo gushikirizwa mu ntoke ivyo bagemuriwe. Inani zo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ku mutumba ni kimwe mu byo ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo agateka k'umukenyezi. Umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje yabisiguye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, ahavuga ko hashyizweho n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru kuri telefone kugira amabi yose akorewe umukenyezi amenyekane ku rwego rw'igihugu. Dukurikire Donatienne Girukwishaka n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda agateka ka muntu n'iterambere ridakumira. Ari ikintu gikomeye cyane twirata twashoboye gushiraho ni ivyo twokwita nk'inani zo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ziri mu gihugu cose, guhera ku mutumba gushika ku rwego rw'intara. Iyo birengeye intara barazi ingene duca dukorera ku rwego rw'igihugu, naho nyene ibintu tukaheza tukabitunganya neza. Abene gihugu barazizi kuko nko ku rwego rw'umutumba ziba zihurikiyemwe abantu bose bashobora kugira ico baterereye kugira ngo amabi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi. Aho turavuga nk'umukozi wacu abasanzwe akorerayo tumwita imboneza, hakabaho umukuru w'umutumba, agaca haba nk'userukira ihwaniro ry'abakenyezi. Tugeze ku rugero rwo guciramwo abo tubona bari mu migwi itandukanye ishobora gukora amabi, abo twita mu gifaransa des auteurs potentiels. Turaraba cyangwa ku mutumba aba imigwi mikuru tubona ishobora kubangamira abakenyezi n'abigeme niye twese tukabashiramwo kugira ngo tubakebure, hanyuma nabo baheze bagende gukebura nk'abo bajejwe, kuko usanga ari nk'imigwi y'abakwafeur, imigwi y'abataxi moto, abakora imyuga itandukanye. Birafasha cyane kugira ngo ingendo ihinduke y'abo bantu, hama n'uyakorewe aronka aho yitura vyoroshe cyane. Ariko n'ikindi gikomeye aricyo ngira mpereze ko twashizeho uburyo bunyaruka bwo kutabariza wakorewe amabi, ico twokwita système d'alerte rapide. Iyo nayo nyene irafise uko ikora iciye mu izo nani, muga bigaca ku matelefone. Natwe bwe ngaha habayeka no kuvuga ikibaye cyose mu gihugu turashobora, ahari ubwo buryo turashobora kurara tukimenye. Muri uyo mwanya nyene barandika message ugaca tubimenya, ugaca twese dukora mu runani kugira ngo dushobore kuraba ico turi bufashe. Twibutse ko ico kiganiro cabaye mu gihe amakungu ariko arahimbaza imisi 16 yahariwe kurwanya ayo mabi akorerwa umukenyezi kw'isi. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus?
abahinga mu by'ubuvuzi be n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Aka ni akamo ka radiyo Inzamba agateka kawe. Tubandanye ano makuru mu bijanye n'amagara y'abantu. Ibiharuro birerekana ko ikiza ca COVID-19 kiriko kiratuzwa mu Burundi, bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Nzeyimana Silvia, ahamenyesha ko n'abashaka incanco ku bushake bwabo bazihabwa. Amenyesha ko hari n'umugwi uriko uriga ku bijanye n'ubwoko bushasha bwa corona bita Omicron kugira bazitire bataronegwa. Kurikira umushikiranganje. Ko mu masaha 28 aheze ku bantu bashika 1832 bari bipimishije, 6 gusa nibo batowe uwo mugera. Ikindi anikijanye urucanco ruriko ruratangwa kuri uyo mugera wa coronavirus. Twabonye ko urucanco rurabandanya rutangwa ku bavyifuza bose. Wongeye kandi uriga kijanye n'ubwoko bushasha bw'uwo mugera buriko buravugwa muri no misi bwitwa Omicron, bwatowe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Kuri ico uwo mugwi wabonye yuko umugwi w'abahinga usanzwe uhari mu gihugu woja ku kivi ukiga ukaraba neza ibijanye n'ubwo bwoko bushasha, hanyuma kazoha intumbero leta yingene yo kwitegura neza mu gihe ubwo bwoko bwoshobora gushika muri kino gihugu. Ariko ubu twabonye yuko ari kubandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo babandanye bakwirikiza ajya mabwirizwa yo kwikingira muri wa mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Twasavye nuko abajejwe intwaro babandanya baraba cyane yuko zya ngingo zafashwe zo kugabanya iminsi mikuru ku misi y'akazi babandanya baziraba ko ziriko zirashirwa mu ngiro neza, kuko twabonye yuko zya ngingo zatumye kwandura umugera wa coronavirus navyo nyene bigabanuka. Mu gusozera aya makuru twabateguriye, amakoperative y'abarimyi b'umuceri wo mu ntara ya Bubanza baridegwa ko imirima yabo yakenye amazi kuvaho hatanguriye umugambi wo kubaka urugomero rwa Kajeke. 6 muri aya makoperative akaba aherutse kwandikira umushikiranganje w'uburimyi n'ibidukikije bamubaza aho uyu mugambi ubabujije kwimbura ugeze. Bakaba babibaza mu gihe amazi bahora bakoresha mu kuvomera imirima yakatishijwe yose kugira ngo aje kuri urwo rugomero ruriko rurubakwa. Ni inkuru ya Trifine Kaniwabo. Nikete ryo kuwa 2026 Munyonyo 2021 bandikiye umushikiranganje w'uburimyi n'ibidukikije Deogide Rurema abaserukira abandi muri ayo makoperative bamwibutsa ko banyene ubwiwe yiboneye akongera akemeza ko amashirahamwe yatsindiye isoko ryo kubaka urugomero rwa Kajeke atabishoboye. Ayo mashirahamwe akaba yagirije ubushobozi buke no kutagira ibikoresho bikwiye. Barongera bakibutswe mushikiranganje ko nawe nyene yavyemeje imbere y'inama nshingamateka yo mu mwaka w'2018 no mu nama shikiranganje yo muri ntwarante 2019. Muri uku kwa gatandatu umukuru w'igihugu akaba yarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byose by'ugo rugomero kuri iyo mpamvu nyene y'amashirahamwe atashoboye kubaka ugo rugomero. Muri iki gihe basaba ko amazi yakatishirijwe ku rugomero rwa Kajeke yosubira kuhabwa inzira akaja mu mirima y'abanyagihugu aho yahora aca. Amazi kugira ibikoresho mu hoteli kandi mu hoteli ndetse badukoza abafite mu hoteli kibari amafaranga bagaduhereza amazi bakoresha kuyateza mu hoteli yabo. Bamenyesha ko kuva hatangura umugambi wo kubaka urwo rugomero rwa Kajeke intara ya Bubanza itakiri mu muceri. Ivyo bakabona ko bishobora gutuma ubukene wica muri iyo ntara by'umwihariko no ku barundi bose muri rusangi. Mu guheraheza abo baserukira abandi bamenyesha ko ivyo bishobora kuzotuma amafaranga y'agaciro aguma bura mu gihe abadandaza bazoruhira kuja kurangura umuceri hanze y'igihugu. Kubgabo
umuceri uzoshika mu Burundi uzimvye bituma n'abanyagihugu badashobora kuwugura. Ntitwashoboye kuronka mushikiranganje Deogide Rurema kugira twumve ico avuga kuri ako kamo k'abarimyi b'umuceri b'ibubanza.